Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Kongo, aho kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru aborozi n'abacuruzi b'inka bakorera muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Epfo bavuga ko abantu bakekwa kuba abasirikare ba leta ya Kongo FARDC babambuye inka 104 bari bajyanye mu isoko mu ntara ya Manyema. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Bamwe muri abo bacuruzi banyazwe inka zabo baje gutangira ikirego ku buyobozi bukuru bwa gisirikare bukorera mu mujyi wa Uvira. Babwijwe rya Amerika kuri uyu wa gatandatu ko zimwe muri izi nka bari bashoreye bajyanye mu masoko y'Isalamabila n'Ibujimayi zanyazwe n'abasirikare bakorera muri batayo ya kabiri iri muri rejima 2104 ikorera Wamaza. Elias Murama numwe muri abo bacuruzi bari bajyanye inka Bujimayi. Kwari abantu 13 ikundi nini y'abacuruzi tuvuye Minembwe twerekeje Kindu abandi Bujimayi, turamanuka tunyura mu mayne yatandukanye byatwaye iminsi duhura n'abashefu n'abaturage aho dutanga amafaranga bakaduhinzira tugatambuka bakaduhura tukarara neza. Ariko umunsi twaraye muri ka militaire ahantu hitwa Luiko niwo munsi badukuyeho inka. Ibyo bintu biradutangaza cyane. Bazi bakuyeho twabaye twicaye ku nka muri ka militaire hagati iruhande hagati muri 20 metre hadutera abantu bafite imipanga n'imihoro batema inka. Duhamagara abasirikare baraza barabireba batubwizeza ko bagomba gutucungira umutekano ngo tubahe amafaranga turayabaha. Nyuma yabwo ho gatoya twabahaye 50 asanga ni 80 twari twabahaye ku manywa tubasaba ko turara aho ngaho. Nyuma yabwo nibwo abasirikare baje ngo baje gucunga umutekano barahava badusiga nyuma y'minota 30 bahita bongera kandi baragaruka. Ariko noneho hagaruka abasirikare badutunga amatoroshi batangira gukubita inka no kuzitwara. Urumva nta twari tugikoze twahise twirukanka tujya mu bihuru. Abo bacuruzi bavuga yuko muri kino cyumweru gishize hari abandi bacuruzi bari berekeje inka mu ntara ya Manyema gukorerayo ubudandaza bw'inka, nabo banyazwe inka zabo zigera ku 100 ndetse bashimutwamo n'abantu 3 bashimuswe n'abantu bitwaje imbunda. Ndore ko muri abo bacuruzi hari abari babanje gufungwa n'abasirikare bakorera muri rejima 2104. Pasiteri Dogo Mpimuye afite umuvandimwe washimutiwe w'Amaza ajyanye nk'ikindu, none kuri ubu bakaba bari kubasaba 5,000 by'amadolari kugira ngo barekure abo bantu bashimuswe. Abo basore bagiye amazina yabo yitwaga Papa Bisengimana, undi yitwa Murama Madeberi, undi yitwa Frederic. Abo bahungu bagiye kucuruzi baja Kindu bageze kuri 20 km ibirometero 20 na Wamaza baraterwa mu rukerera babajana barabashimutsa. Barafite inka kari 150 inka ziratawanye zitakara ku musozi, zimwe barazitemagura izindi barazijana ariko izindi zitakara aho ngaho. Kugeza uyu munsi wa none dugaye tuganira ihari ni yindi batubwiye ijambo duheruka geje umundi baratubwiye ngo wico batumenyesha ko turafika abantu bacu bahari ngo ariko hariho umuremze ngo yakubiswa araremze cyane ngo tikokwikanga ko yapfuye. Umuyobozi w'aborozi muri teritwari ya Fize Bwana Mubangire Sefania yavuze ko baje kurega abo basirikare kwa General de Brigade Rugayi David ugenzura aka karere ka gisirikare kugira ngo afunge abo basirikare bakekwaho kunyaga inka zabo. Kirego dufite nuko inka ziri mu kunyagwa zikanyagirwa iruhande rw'abasirikari ariko ntihagire igikurikiraho, kandi inka ziheruka kunyagwa izo nka zaranyazwe turataka ziragenda abasirikari ntibazikurikira ngo bazigarure kugeza n'ubugingo n'ubu aho zirazirirwa ko zirarirwa imbere y'abasirikari gutya bahaye bazibona. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bukorera Uvira kugira ngo bigire ico butubwira kuri ibi birego abaturage baje kubutura ntibyadukundira. Gusa muri uku kwezi ubwo umugaba mukuru wungirije w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Tango For yasuraga komine ya Minembwe yari yasezeranyije abaturage ko agiye gushakira amatungo n'aborozi umutekano, ariko kuva uyu muyobozi yava mu Minembwe hamaze kunyagwa inka zirenga 200. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abacururiza mu isoko ryo ku mupaka uhuza Rubavu na Goma barasaba ubuyobozi guhagarika abagicururiza ku mihanda kuko batuma iri soko rititabirwa. Bavuga ko hadafashwe ingamba n'abakora muri iri soko basubira mu bucuruzi bw'akajagari. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana. Ikibazo dufite abakiriya ni bake, tukagira ibibazo by'ibihombo, ariko nanone tukabiterwa nuko mu muhanda n'ubundi harimo abasigayemo babiturukaniye mu biturage noneho bakaza bakabicururiza mu nzu. Aha turi ni mu isoko mpuzamipaka risa nk'irifatanye neza n'umupaka muto uhuza imijyi ya Rubavu na Goma uzwi nka Petite Barriere. Ni isoko ry'igorofa imwe ryubatswe mu buryo bugezweho rifite ibice binyuranye byagenewe ubucuruzi butandukanye kuva ku biribwa by'ubwoko bunyuranye kugeza ku myambaro kimwe na serivisi za banki n'izivunjisha. Iyo urigezemo usanga bimwe mu bibanza byambaye ubusa
ahandi naho hakaba hari ibicuruzwa bikeya. Mu kuganira n'abaricururizamo, reka duhere ku bacuruza ibiribwa biganjemo abahoze bacururiza mu muhanda. Ubucuruzi bwacu buhagaze neza, abakiriya bari kuza nubwo atari cyane ariko baragerageza bakaza. Ahangaha muhacururiza mungana iki ko mbona musa nkaho muri bake cyane? Nuko bamwe baba batashye. Ucuruza ifu na niyo wacuruzaga icyo gihe? Niyo nacuruza. None ifu wayicuruzaga mu muhanda buriya bigakunda? Ntabwo byabaga ari neza ariko ugacuruza. Wahajyagamo n'akavumbi. Uko mwatangiye se mukigera hano niko bikimeze? Ni buhoro buhoro. Twatangiye ndamunduzaga mbese twacyuraga ng'ijana, ariko buno iyo twaranguye turagabaga, ariko ndiducuruzaga ngo bishira, ariko tunaracuruza. Twanaganiriye n'abacuruza imyambaro mu gice cyo hejuru, ari nacyo gicururizwamo amafi n'inyama, hakaba n'ahagenewe serivisi. Bigaragara ko kaka isoko ritaramenyera abakiriya ntago bazi. Nko ku munsi ubona nk'abaguzi bangahe? Kubera ko nyine ikibazo cy'abantu ari bakeya, hari abacuruzi ariko nk'abareba bo baraza. Wenda hari icyizere ko ubutaha bazajya baza barebe bashime ubutaha bagaruka. Navuga ko ntago biratangira kuzana umusaruro ku ruhande rw'amafaranga, wenda ko tuvuge ngo wenda twinjiza aya nayo. Navuga ko nko mu minsi igiye mazemo ukwezi n'iminsi 15 bamaze kugurisha amafaranga makeya nk'ibihumbi nka 20. Ku rundi ruhande ariko hari bamwe mu bafashe ibibanza byo gucururizamo ariko bacitse intege babivamo. Aba nabiganjemo abacuruza ibiribwa byangirika vuba cyangwa bibora nk'uko bagenzi babo babivuga. Hirya harundi ariko umwanya wo hirya wa 26 umuntu wawufashe ntabwo yigeze agaruka. Yaraje babona ibintu biri kugenda abivamo arigendera. Nahangaha niko byagenze, naha niko byaje. Hano urabona ko basizeho n'ibyapa by'inkoko, ariko baraje bacururiza muri mwe ngo baravuga ngo ntabwo bigenda baca. Mu by'ukuri nta bantu barimo. Ni bake ariko bari kuza bitewe nuko nk'abantu bacuruza amafi yarabuze. Rero ntabwo yakora amashiremo ibindi kandi ari mu mafi. None ko iri soko riri neza ku mupaka unyurwaho n'abagera ku 60,000 buri munsi kandi umubare utari muto wabari abacuruzi, ni iki gituma iri soko rititabirwa uko bikwiye? Ngibi byo bamwe mu bacuruzi batekereza kuri iki kibazo n'icyabe gisubizo. Impamvu abenshi ntago bari bahamenyera, hari n'abaturiye muno batarabimenya, uje kubona baraje bakavuga bati ntago twari tuzi yuko hano isoko ryatangiye kurema. Abakiriya twakababonye, ariko ikibazo nawo bakiri mu muhanda nibwo hanini usanga basa n'abatubuza abakiriya, kuko mu nzira usanga ari nk'isoko. Baramutse babaciye cyangwa se bakagabanyuka cyane, mubona abakiriya baboneka nta kabuza? Twababona. Icyifuzo dufite nuko twese twakorera hamwe hano mu soko. Icyo nasaba leta, uretse ko mbona cyamaze kuba ikibazo gisa nk'icyamaze kurenga ubushobozi, ko nabonye ari Kigali kihaba, ariko badufasha bakagabanya akajagari mu muhanda. Abantu bacuruza mu ntoki, ko nk'iyo uri mu isatereye hano mu mujyi ukajya nko kwa Rujende, uzagenda nawe uzabibona kuri Urabamba, kurunama, usanga rwose amapataro meza ya mangaze cyangwa se na Vieti n'ibintu abantu niho bajya kuyagurira. Kandi twebwe hano nubwo tutaratangira gutanga imisoro, ariko tuzanabarirwa kuko tuzakorera mu isoko rya leta rikeneye kwinjiza. Noneho ugasanga abantu bacururiza hanze bo bifitiye uwo mudendezo kuba nta muntu babaza imisoro. Ni ikibazo rero gikomeye. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko imyanya yo muri iri soko yongeye gutangwa binyuze muri tombora, kandi ko abayihawe basabwe guhita batangira kuyikoresha. Bwana Gilbert Habyarimana ni umuyobozi w'aka karere. Abantu bamaze gutoranywa binjiye mu isoko, ubu ririmo rirakora. Ngira ngo mu cyumweru gishize ryari rigeze ku kigero cya 85%. Dutekereza ko ubu ngubu byanahindutse bikaba birigeze hejuru. Icyo twavuga ni uko twongera gukangurira buri muturage guharanira gukora ubucuruzi buciye mu buryo, dufatanya twese kurwanya ubucuruzi bukozwe mu kajagari, cyane cyane abacururiza mu nzira no hasi hirya no hino mu mihanda, kugira ngo mu by'ukuri ibikorwa remezo biba byubatswe bikorerwemo kandi bikorerwemo mu buryo bunoze. Abakorera muri iri soko bavuga ko hari bimwe mu bicuruzwa bikenerwa cyane n'abanyekongo umunsi kundi, birimo nk'itomati, amashu n'ibijumba bitaragera muri iri soko, bikaba n'indi mpamvu ituma barirengaho bakajya kubishakira kure. Ku itariki 26 z'ukwezi gushize, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yari yahaye akarere ka Rubavu icyumweru kimwe ukabe kakemuye ibibazo bituma iri soko ridakoreshwa uko bikwiye. Abarikoreramo ariko basanga kuryitabira bizakomeza kugorana mu gihe abacururiza mu muhanda bakomeza gukora bidegembya, ikibazo nacyo kitoroshye gukemuzwa ingamba zanditse neza ku mpapuro gusa. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba.
ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi abahinzi b'imboga n'amatomati bavuga ko muri iyi minsi bakorera mu gihombo ku musaruro wabo utera neza. Iyo babuze isoko y'ibyo bahinze bihita bibaborana kuko batagira aho babibika. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana. Kurima imboga canke amatomati ibintu vyose bibora iyo bimaze imisi nakazi katoroshe nk'uko abarimyi bavyivugira. Uno mugabo arima imboga amenyesha ko iyo abaguzi babonetse inyungu zikagaragara, ariko babuze kuko izo mboga zitabikika ahakura agahombo kanini nk'uko biri imbere muri no minsi. Ingorane dufise urabona bashobora kuzirima hema kazishoro kabura isoko kugira ata amafaranga tuvuge zifise neza uwo mwaka. Iyo zibaye nyinshi catubura isoko kubera zabaye nyinshi, kubera uca bavuga ngo zabaye nyinshi cyane gahomba basi nabi imbere hamwe zitabikika cazitangura kubura n'ingoga. Tuvuge kare na kare umuntu yaronka akarusho aravye inguvu yashizemwe n'umutayi yakoresheje, ariko uyu mwaka kubera zabaye nyinshi umwimbo wabaye umwimbu, uwo mwaka ari ubuhombe burebure cyane. Uno mukenyezi nawe ari mitomati atakambira leta ngo baronse ububiko kuko iyo bazishoye bakabura abazigura zirabora bagasanga barimiye gusesa. Aremeza ariko ko ico gitegwa kirimo amafaranga y'isoko iramutse ibonetse. Turarimiza tomate tuzikaduhombera kubera tubura isoko tuzishoreramo, zikadupfana zikabora, tukabura no kuntu tuzibika kubera zifise garanti ntoya kugira ngo zimare imisi, ntizishobora kumara imisi kubera ata firigo tuba dufise ngo zigumemo. Icyo cyamwa kwese turakirima kandi kikaduhombera kubera utubura ububiko naho tuzidandariza. Mu myaka iheze twararonka isoko turimye, ariko ubu ngubu nta soko ihari. Turonse aho tuzibika tukaronka naho tuzidandariza, isoko tukayironka, ntabwo zodupfana kandi twokunguka kuko itomate ni cyamwa bakunda cyane. Mu gihe abo barima itomati n'imboga bafise ikibazo cyo kubika umwimbo wabo, abarima ibiharage, ibigori n'isoya bamenyesha ko iyo ngorane atayo bafise. Unahurikiye mu ishirahamwe ry'abarimyi b'ivyo bitegwa amenyesha ko iyo igiciro kiri hasi umwimbu wabo baba barawubitse mu bigega rusange, igiciro caduga bagaheza bagashora. Twe guhera mu 2012 aho duherereye hariho ibigega, n'ubu kandi birahari, ndetse rero tukabandanya turima twongera tubitsa. Nk'ubuje nk'iwacu usanga ibigega bimeze neza, turindire yuko agaciro kazamuka, ariko imbere yaho umwene gihugu arakenera amahera. No kuvuga abahurikiye mu mashira hamwe mu koperative irakora ibishoboka byose ikaba iragurana umwene gihugu uburyo akoresha canke ikaka ingurane mu banki. Mu runani rw'abagwizatunga n'abanyamahinguriro ico kibazo c'abarimyi baburaho babika umwimbo wabo kirabaraje ishinga. Denis Shimirimana umunyamabanga mukuru w'ugo runani amenyesha ko hakibuza abanyamitahe boza baragura ivyo vyimburwa bifa n'ingoga, ariko nabo bakaronswa amategeko aborohereza mu kazi kabo. Abarundi bobo baragwiza umwimbu uko babishoboye, mugabo hateza kuba ico twita mu gifaransa chaîne de valeur, no kuvuga kuva ku murimyi akimbura gushika mu ihinguriro bigashorwa no hanze. Ikibazo rero aho kiri harabuza abanyamitahe bagura uwo mwimbu bakawuhingura kugira iyo bihinguye ivyo bintu bica bibikika. Nagira ntonye nk'akarorero, igihe ny'itomati, inyanya habuze uzigura ngo azihingure, umurimyi zica zimuboreyeko umwaka ukurikira acaheba kurima. Ico kibazo Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie y'u Burundi yonyene nte ibishobora, ariko nuko na ca kigo apikijejwe kugira amategeko meza dukwiye gusubiramo kugira abantu bariko bakora amahinguriro babahe uturusho tuboneka, abarundi babone ko bobijamwo gose. Denis Shimirimana yizera ko mu minsi iri imbere hazoboneka amahinguriro ahingura ivyo vyimburwa maze bigashogwa hanze y'u Burundi bifise agaciro gafadika. Muri ico gihe umurimyi nawe azoharonkera akoyoko aheza abone kwitaho ibitegwa vyiwe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Amashirahamwe yigenga yahunze Uburundi yinjiye mu rugaga mpuzamahanga rwitwa Mouvement Tourno la Page rufite umugambi wo guharanira guhererekanya ubutegetsi binyuze mu nzira ya demokarasi muri Afrika.
rukorera mu bihugu 9 bitandukanye bya Afurika. Ukuriye urwo rugaga mu Burundi ni Maître Janvier Bigirimana, aherutse kuganira na mugenzi wacu Thomas Kamirindi amusobanurira icyo urwo rugaga rukora. tunora paje ndayivuze mu ncamake novuga yuko ari urunani rw'amashyirahamwe y'abadahanira ibyicaro bya politike bahurikiye mu bihugu bya Afurika, ariko irimo n'abasanzwe bari mu byo bita diaspora, ni kuvuga amashyirahamwe y'abanyafurika baba mu bindi bihugu byo ku isi, mu yindi migabane y'isi, cyane cyane no munsi abarimo bakorana n'inani zo mu bihugu bya Afurika 9 mwamaze kuvuga, n'abasanzwe bari muri diaspora y'i Burayi, mu bihugu by'i Burayi, ni kuvuga abanyafurika bose basanzwe baba mu bihugu bya Burayi usanga hari amashyirahamwe barimo. Amashyirahamwe rero turakorana kugira ngo turabe yuko uno munsi ya demokarasi muri Afurika byogenda bitera imbere, kuko turacari inyuma, ugasanga kandi birazana inyani nyinshi. Aho rero Uburundi hoho bikaba novuga nti ku buryo budasanzwe, kuko dufite ibibazo bya demokarasi bihambaye cyane mu 2015, kumbe nka taza kubigaruka ko ikindi cyo mvuga nuko tunora paje si umugambwe wa politike, kandi dukora politike, nibyo turaharanira uburenganzira mu bya politike, kuko nta wovuga demokarasi atavuze politike, ariko turatandukanye n'imiryango ya politike yuko tuba dukeneye kuja mu butegetsi gusubira abategetsi kanaka. Mwebwe ntabwo abanyagihugu bamwe na bamwe ba Afurika bashobora kuvuga ngo muri ibikoresho by'abazungu? Oya, hafi namba n'ituri ibikoresho by'abazungu, kuko izo nani ziri mu bihugu bitandukanye bya Afurika, n'abanyafurika ubwabo bagiye hamwe baravuga bati kugira ngo ibihugu byacu bishobore gutera imbere mu bisata bitandukanye, ni ngombwa yuko ibijanye no gutunganya ubutegetsi, ibijanye n'inzira za demokarasi zigenda zubahirizwa, kugira ngo abanyagihugu bashobore kwitorera inkozi zabo mu myidegemvyo, maze abo batoye bamenye yuko ari intumwa z'abanyagihugu baba batoye. Ibyo rero nibaza yuko ari inyota nk'urwaruka rwo muri Afurika dusanzwe dufite cyane, kwibaza yuko byoba ari abazungu babidutuma, byose nibaza yuko byoba ari byo, kanatsinda ibibazo ubwacu nk'abanyafurika nitwe bihanze. Iyo hari ibibazo bya demokarasi, abanyafurika, urwaruka rw'abanyafurika nitwe tugira ingorane, mugabo ku bihugu usanga demokarasi ikigenda itera imbere, usanga n'ibyo bihugu kenshi bigira ituze, bakaba mu mahoro, abanyagihugu bakidegembya, maze bakaja ku bikorwa by'iterambere. Amashyirahamwe y'abarundi ari muri uru runani ni ayahe? Nk'uko nari namaze kubivuga, uru runani tunora paje rwatanguye mu 2014, ariko amashyirahamwe y'u Burundi yagiye kwinjiramwo mu 2015. Aho rero ayo mashyirahamwe acinjiramwo yari amashyirahamwe yaragize urunani twise Mouvement Hart troisième manda, rwari urunani rw'amashyirahamwe ahanira kubahiriza amategeko mu Burundi, cyane dufatiye ku ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha, kuko byari byasenyuwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Icyo gihe rero urwo runani rwinjiye muri uwo muhari mpuzamakungu, kugira ngo rufatikanye n'abandi banyafurika mu kwiga, mu guca hirya no hino ibibazo bijanye na demokarasi, kugira ngo tubandanye dutanga intererano. No munsi rero urwo runani rwo rwatanguye kwinjiramwo, ariko no munsi hariho n'ayandi mashyirahamwe ariko arinjiramwo, cyane amashyirahamwe y'abandi usanga baharanira iby'agateka mu nshinga bya demokarasi nk'iby'intwari ibereye. Kandi ikindi naco urwo runani rutandukanye n'izindi nani tumaze kubona, ni uko abantu ku giti cyabo nabo bafite uburenganzira bwo kwinjira muri urwo runani tunora paje, nk'abigisha ba kaminuza, aba bahanzi usanga bari mu by'umuziki canke bafite ibindi bakora bituma bashobora guha inyigisho runaka abanyagihugu, abo bose baba bafite intererano bashobora gutanga. Nuvuga yuko harimwo bishasha ku bijanye no kuntu inani zaba zikora, kenshi dusanga amashyirahamwe yonyine ashobora kujamwo, ariko n'abantu ku giti cyabo baba bafite intererano muri ivyo urunani tunura paje ruba ruko rurakora, n'ab'imiryango iba yuguruye. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone turi kumwe na Ndikumana. Mbereye mu gihugu ca Tanzania mu gisagara ca Dar es Salaam. Uri umurundi ariko? Ndi umurundi neza cyane, ndi umurundi kabisa. Nagomba kubaza
uyu mutumire wacu Maître Bigirimana diaspora nabona ko mu Burundi nkahongera nkamubaza nti mu Burundi mubona irashoboka ko muna mu Burundi ubutegetsi kenshi buba bufise ingorane zifatiye ku migambwe kenshi na kenshi ugasanga imigambwe yacu yabaye myinshi ugasanga ubutegetsi nabwo ku migambwe busanzwe bufise bukorana nabo bagomba kubakumira bamaze kubakumira bakaca haba itoteza ry'abajya abantu batavuga rumwe bamaze kuryototeza ukaje usanga benshi barafungwa abandi baricwa inyuma y'icyo kintu kiriko kiraba ukasanga ubutegetsi bwamaze kwirunda ko iri byinshi byerekeye amabi afatiye ku gitsina ubwicanyi bufatiye ku batavuga rumwe inyuruzwa ry'abantu niyo mpamvu ituma ubutegetsi busanzwe bufite pouvoir uwo mwanya budashobora kuva ku butegetsi none agomba mbaze uwo mutumire wacu abona aya mashyirahamwe ya diaspora yo muri Afurika azoshobora kugondoza leta z'u Burundi cyane cyane leta y'u Burundi kugira ngo ishobore kuganira nabo batavugamo cyane ishobore kuja ku murongo yabo batavuga rumwe kugira ngo mu Burundi ashobore kuboneka amahoro. Murakoze ndikumana ikibazo abajije n'ikibazo gihambaye kinatuma twinjira mu idonido ku buryo bw'umwihariko ku bijanye n'ibibazo vya demokarasi biri mu Burundi nk'uko abivuze naho tutoja kure kuva ubutegetsi buri mu Burundi bwa CNDD-FDD bushikiriye ubutwara igihugu mu 2005 haragiye haribonekeza utunenge twinshi mu bijanye no gusarikanya ubutegetsi n'abandi mu bijanye no kubahiriza amategeko mu bijanye no kubahiriza uburenganzira bw'abarundi uno munsi rero byagiye byunyuka cyane kuva mu 2015 aho uramusi igihugu no munsi Petero Nkurunziza yafata ingingo itandukanye n'amategeko mu kugomba gutwara ikingo cya gatatu ibyo bikaba bitandukanye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi na cyane amasezerano y'Arusha iryo bwirizwa shingiro risanzwe rikomoka ko ibyo rero bikaba tumye haba induru haba abantu bicwa haba abantu bangazwa ku buryo uno munsi abantu batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi abatari bake basigaye bari hanze y'igihugu badafite uburenganzira bwo kuja guhiganwa mu bya politike nubwo havugwa yuko umwaka uzazotegurwa amatora ivyo rero bikaba byatumye bidusubiza inyuma cane hambavu y'ivyo haribonekeza ibibazo bihambaye bijanye n'ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko buratwara igihugu kuko dufatiye ku njyana ubundi bwagiye buracamwo hariho umuti wari wavuguswe Arusha wari umuti uvuga yuko abantu batezwa gusangira ubutegetsi baba bafite imigambwe mito mito baba batari mu migambwe baba abari mu bwoko kanaka canke ibindi uno munsi rero turabona yuko hariho umugambwe wiganje twasubiye ku ntwaro isa n'umugambwe umwe ibyo bita parti unique de fait mu gifaransa yego mu mategeko biremewe yuko imigambwe ikora ari myinshi ariko turavye ingendo y'ubutegetsi buhari baramaze kwirukana iyindi migambo yose yoshobora guhiganwa n'uwo mugambwe tugaca tubona rero no munsi turi mu bibazo bidasanzwe mu bijanye na demokarasi mu bijanye n'akazoza k'abarundi kuko byarasubije inyuma igihugu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Niko se metre yabajije ati yego yabajije ati ko muri hanze muzashobora kugondoza ubutegetsi gute? Iki n'ikibazo cyiza cyane ubwo no munsi nk'abarundi turi hanze ariko turakorana n'abari mu gihugu kuko no munsi ingorane dufise nk'abarundi baba bari mu gihugu hagati baba bari hanze y'igihugu dutegerezwa gukora ibishoboka byose tukereka amakungu yuko ibintu mu Burundi bitera biyangara yuko ubutegetsi buhari budashobora kuzanira amahoro Uburundi kandi bushobora no gukwega karambaraye mu karere kose ari naco bituma izo ngufu tuzishize hamwe n'abarundi bose basanzwe bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu tugatakamba n'amakungu akadufasha ibyo ashoboye kuko uruhara runini rw'abarundi twibaza yuko bitebuke iyi ngendo yuko abategetsi bafata igihugu bakakigira nk'agatongo kabo bakica aho bashatse amatungo y'igihugu asahugwa ntibabe bagitwarira abarundi bose
bose twofata yuko ari nk'ingwano bari kwagwana n'abarundi bose twibaza yuko akagwi k'abategetsi n'umunsi bari mu Burundi rero bashobora kuzosimba ingwano baba bariko bagwana n'abarundi bose mwe n'izo ngwano zihera mwe n'ako kagwi gataye kakomoka twibaza rero yuko no munsi batikubisa agashi ngo bemere yuko Burundi ari bw'abarundi bose ivyo bazokwega twibaza ko bamaze kwegera abarundi ariko nabo nyene kumbure mu minsi bazosanga bari kwegeye kuko ingwano yo kurwanya abarundi yo kutoteza abarundi kubafata nk'uko ari abantu ata kintu bashoboye yuko ari abantu bazoguma banumye yo kubashyira mu bwoba mu bukene mu bwicanyi n'ibindi izi ni ingendo mbi cyane kenshi zituma mwe n'ubwo butegetsi buteba bugata bukomoka kandi ubu rero turabufise n'akarero gaheruka kuba muri Sudani muri za Algeria n'ahandi byarerekanye yuko abarundi nako abanyagihugu iyo batoterwa cyane biramara igihe niko birababaza bituma haba ingaruka mbi nyinshi cyane ariko bitebuke mwe n'ibyo bituma mwe n'ubwo butegetsi bubi buteba bukomoka. Noneho duhe n'ijambo na Serge. Ndi muri Bujumbura rirare aba bantu bahunze bava mu Burundi yena bavuga ko ata demokarasi bakunda uravye yabaye mu 2015 ngaha mu Burundi biraboneka neza ko batashaka ko ari amatora aba umva bagiye rero muri urwo runani nibemere je cyo navuga nibemere basaba imbabazi leta ihari basaba imbabazi hanyuma bagaruke mu gihugu bakore politike nk'abandi mugabo niba barekiri muri ivyo bavuga ngo igisirikare ngo cyaratoteje abantu ngo muri 2015 yene mu menga ko atakubira demokarasi. Uwo ni Maître nako uwo ni umukunzi w'ijwi ry'Amerika wabazaga Maître Janvier Bigirimana uhagarari wo mu rugaga mpuzamahanga rwitwa Mouvement Tourno la Page ni urugaga rufite umugambi wo guharanira guhererekanya ubutegetsi binyuze mu nzira ya demokarasi muri Afurika yaganiraga na mugenzi wacu Thomas Kamirende.